Bonjour, bon après-midi, j'espère que mumeze neza, je meze neza kwa kangira ngesho. Karibu cyane muri Siren Show, ikiganiro c'est vrai ntimwari mumengere ko duha stage abaririmbyi bwabo ubunye. This is the show that they deserve. English is Englishing. Anyways, murabona ko mpagaze kuri stage kandi ya Siren Show, bisigura ko twakiriye umuririmbyi, twakiriye n'umugenzi wanje ari meza cyane gose. Ngira mwumve antuka ni artiste umurundikazi afite indirimbo iryoshe cyane shasha muri iyi minsi yitwa Wonkurahe. Sinzi weza kunda ko turirimbira kapera mugabo I guess and I hope ko aza kuyituririmbira nk'izi ndirimbo ziwe zindi afise ziryoshe cyane. Mukoba wanshi twakire Vania Ice kuri stage ya Siren Show hama bien sûr ko cyibandanyeza mu kiganiro no mubona hari seti kiganiro mugabo abanza kwanza kutwintroduiza nk'umuririmbyi hama tuyage tuganire yari uzira koze ndagaruka mu kiganiro. Bye bye, karibu Vania Ice, the stage is yours. As they say, the stage is yours. Tweak. Beyonce muramuzi unye ni petite sœur wa Beyonce mugira muvyumve kwica abantu bazi Beyonce barabizi ko she sings as she performs. Jeno tubizi kuri inde Vania Ice. Nongere kibi. Umviriza. Muvyumvira mu kiganiro. Dans mon cœur ça fait boum boum boum. Namazino kushika mu bicu. Moi je pense yuko ukoresha juju. Kuvundi numva mbaye umufu. Emmène-moi, je ferai ce que tu voudras. Prends-moi avec toi. Nzokubera umugisha, baby. Doucement, doucement, ma Vania yo. Tubandanye cyane. Mbere uwa mbere, nkubere uwa nyuma. I'm just picky, yaje kundaba na piki yizera kuronka gakwiki, pick, nk'uruyuki. Bavuga ndi pretty, no big nyash but body fitty. Can't call me Miss Fatty, dukoze business ni fitty. Wonkurahe, waje sanga peut-être j'aimerais Siren Vibe. Merci beaucoup. Karibu rero kandi muri Siren Show aho tugire umwanya mwiza wo kuganira. Join na Vania Ice. I was missing you. I can see that. Twarugana okay. Kubona turabonana c'est vrai. Mugabo kameme basi abantu hewe. Mugutse ari ivyo ari umuntu angazikiye miseze arambwira ngo wowe wavyigana n'abaririmbyi ngwiki. Uca wijura? Ndababwira ati nukuri nivyo ko resi ngenda bihari. Mugabo gikuru nuko nkora ibiganiro. Kandi abindi bakunda. I love you guys. That's why I made this stage. None ko wahevye ibiganiro n'abari. Sinabihevye nikora muri busy. You guys are so busy. Waturondera uratubura. Baranda gukubita. Tubiza? Oya, yo. Unsabira ikigongo imbere kamera. Vania vraiment no kuri kwimana yako ari emission ya kabiri dukoranye umwaka mugabo la fa passer naracerewe. Kandi bavuga ngo abastare muracerwa cyane. Abasere. Yo. Mani twabari. Anyways, abarwanya mukumbuye Vania. Nkuko nanje renda mukwe mu kiganiro aho bwo mugiye no kumubona kandi mu kiganiro cacu nashaka abanze rero abaramutse abaheyambi n'abatamuzi bien sûr parce que on n'est pas célèbre que ça. Nimavu je uri gihe nibwe nkabwe ati je no kuri twazira koze ku bantu mumbonye igambere ayo niyo mazina yanje yego kwe hama nkitwa na mama Peshi zotora igishaka mugabo ngahamba ndi uzira koze hama mutumire wanje abibwira akazina kiwe aramutse acabwira akazina kiwe. Ndabaramukije cyane aho muherereye hose. Je naye nkumbuye mwebwe gusomba hozi. Nico bituma ntako ntagira ugira nshobora kugaruka mugabo ngo je ne suis pas si célèbre que ça kugira batwakire. Mais nitwa Muyimpundu Vania, nkaba amazina yanje kuri stage ari Vania Ice. Ni iki nico kuvuga.
ndi umuririmvyikazi w'umurundikazi kandi aryoherewe kuba umuririmvyikazi. Yego nibaza ko ari ivyo. Warakase umushatsi? Warakase cane. Mva ko nanje ari ibintu ntaribwa remarque nkiruka kera na jewe. Nta mwanya bimaze ariko. Turamwakiriye Vania. Murakoze. Ku bafana biwe, ku bakunzi b'umuziki en general nibaza ko namwe mushaka kuba muryohe kwa mumbonye kuri nibaza ko mwanda mwamaze kuryoherwa n'ukuntu yabanje kubagirira aka introduction afite ijwi ryiza mwavyumvise. Mukamwa gehewe n'ijwi ryiwe anakujya mwa hypinze Bface. Nawe mu hyping mu commentaire mushinga imiriro bone ibiro myinshi hano harambye ngo ndaraba bwo sinonki nandika nabandi babwira tubuze ikintu wandika cyangwa imiriro cyangwa ushanga imitima cyangwa ushiremo akayemoji ka expressing how you feel about the show. Reka rero tumwakire Vania tuganire. Murakoze cyane. Wahorahe hano hani Bujumbura wahora hano mu biki no kubariza bihagejeje mu biki. Nariko ndakora imiziki. Ndiko ndagira ukora twende. Ndabesha. Nariko ndakora umuziki, nariko ndabaho biragoye gusurvivinga hano hantu. Donc yego nivyo nari Bujumbura vraiment ntaho ndagenda. Yego. Before we start afite indirimbo nshya nababwiye muri introduction yitwa Nkurahe. Well, sinzi yuko amwa ari kuvuga ko ari nshasha me okay yego yacanisha mbwigiri kuri kiko. Really? Yeah. Really? Wamugani wari mu muziki wari mu kazi ari mu muziki mugabo still abatarayiraba mugende muyirabe kubera ko abantu bose bakunda umuziki simwese mwayiravye. Yes. Turabibona. Reba abatayiravye mugende muyirabe ifise vibe iratambitse hamba irimwo irafite na lyrics je bavuga ati je vraiment nabwira ndakunda lyrics. Je mpaye lyrics no yarabizi. Yego cyane. Jewe I am more lyrics. C'est quoi la partie préférée que mon dirait? Gat convaincu yuko izo lyrics wazumvirije vya vrai. Okay. Ndashaka kuyishiramo kugira ndahatango. Ndaharirimba ntacu. Sivyo? Vas-y. Ndaharirimba. It's okay. Nawe deja mfiza n'ubu UI des fois. Yego bwo kwiyandikira amaparole. Yarasoreye remix ya bien sana. Era uyu muntu yanditse ngo Nkurahe by Vanilla Ice. Ndamubujije. Kora kuri wananse Nkurahe bacha barakompleta Vanilla Ice. Oya nitwa Vanilla yitwa Vania. Yashobora kuba ari refrain wakunze. Just picky, yaje kunabana piki yizera kuronka gapiki pik nuruyuki bavuga ndigiri no big nyash body fiti ahare kizigenza umunsi ndayandika yambwiye ngura hevyo uravugira abantu badafise nyasha. Hari umutipe yagize video misi taravuga ati abantu bara hypinze gose ama nyash tellement arabibagiye ko basa nabi. Yeah. Abantu bibagiye ko you are ugly. Yeah. You're not cute. Bakora ko ufise nyash mengo nyene hari n'igihe uburanyasha abantu bakagufata nabi juste because you miss. Yes, at least ufise body fit. I'm fit. Hari umuntu yari kuma screen video yanje nkora yanshi yacaza kumukomantira Vani body fit kame mu mubiri nk'uyu umuntu avyaye kabiri kame kiki wisigura you are fit. Na sport ngira nkawe bon quand même tangura ntararengera dutangura vuba. Ku bantu mwaravye ndirimbo dushaka mubanze muduhe ama feedback yanyu meze gute. Ndakunda namambwira abantu ati turakunda kumva ama commentaire parce que ça biradufasha gukura kugira nteyo kongereza Vania mugabo avant ça Vania no muririmbyi akunda umuziki mugabo sometimes umuziki uragoye gukora kandi Vania tumuzi nk'umuntu c'est vrai je ndabwira ati muvara tubona mu ndirimbo muri video atandukanye mu Vania tubona mu buzima busanzwe uzamusana ni mu impundu agacaza Vania Ice mu ndirimbo je navuga ati ha différence ya Oznaziane mugabo est-ce que nawe hari tu as warashaka ku différence abantu babiri Vania mu muziki na Vania mu buzima busanzwe ko mubivuze no muri clip nibaza yuko umuntu anzi ku television gusa twicaranye c'est une personnalité carrément différente.
urumva je no muhimpundu quand même c'est extrême muhimpundu mugawi hariho Vanya hariho Vanya Ice donc hagiyemo ko ka sparkle ka ice hari ibintu bihinduka nyene c'est comme unsanze kuri stage nasaze et puis tu penses que après tu nza gusanga bimeze gutyo nyene yaje tusakwa abarondo ni ibintu wiyumviriye before kutangura umuziki canke n'ibintu wagiye kugira amaze gushika wanashima c'est pas que ndanabibona yuko mpinduka cane mais c'est plus que umuziki uragutwara mu yindi univers donc hariho nk'ibintu nshobora no kwandika jeje nyene numbajije ati urisure kuri sure wavyanditse ari wewe nyene dusanzwe tuzi mugabo umuziki uri kurawukora uri kurandika uri muri studio uri imbere hariho vibe ujamwo hariho univers yindujamwo tu deviens une personne pas carrément différente parce que tu gardes your personnalité yawe mugabo vraiment hari ikintu gihinduka nk'iyi nka mood y'amapiano urumva tekereza ko umuntu wundi c'est pas que ngo ndatanguye kuririmba mvuga ngo no sindanahinduka carrément mais hariho wowe mu yindi isi en fait yego uba uratwagwa n'umunezero na beat na n'umuziki umva amashanyarazi hose nyene puis tu deviens une autre personne est-ce que biroroshe kuba muri monde y'umuziki en tant que Vanya parce que abantu turatandukanye mu bisanzwe uravye umuntu ngena ameze uravye personnalité y'umuntu hanyuma umuziki nawe ufise amanama yawo nkuko je kubivuga ufise ukuntu umeze umugani wa Sadbi ngo Melanin Boy ngo yingira mbonye mu muziki alors umva hari mu kuntu ngene umuziki ko oblige guhinduka kumera ukundi kuntu kuri Vanya wiravye ukuntu wari umeze canke ukuntu umeze nk'umuntu est facile pour toi kuhinduka mu muziki well Jenny baza yuko parti nziza nuko atakintu mbona ndahindura kimwe novuga ngo ça m'affecte genre ngo naciye ntangura kuba umuntu agize ibi yambara ibi no je ndacari wa wundi nyene numva umenga iyo parti abantu bandi nyene basanga bategerezwa guhinduka carrément ntayo ndashikira nivyo ndira ko je ne suis pas si célèbre que ça sindahagera mais pour l'instant je ndacari muri vibe iryoshe ndacaryoherewe no gukora umuziki ndacaryoherewe no kuba Vanya Ice nta kintu numva kiriko kira peut-être ngira amajambo abantu bavuga ko numva ils essayent toujours yuko gushirako ibitazi byose nibiki ivyo peut-être mais sinon jewe personnellement simbona ikintu noba narahinduye ngo mvuga ngo si je ndavye mpagaze inyuma si nkubitije amaso mvuga ngo hari ibi nibi ngo nahinduye kwera umuziki oya no uravye style zo mu muziki no mu zabusanzwe style kwambara ko defarige bikobirije kwambara impuzu ngufi impuzu zerekana umubiri deja nko muri nkura hari ntando rambaye déchiré ni nakanaka yo ahubwo rero ni kenshi gose ana dufise body fit toi twiyemeye urabona kwambara ubushoti cyane je ndambara normal pour toi cyangwa ni kora kuvuga ati la musique m'y oblige non ok le style yo muri wo nkura c'est vrai par contre non nukuri crop top ndazambara mais peut-être il style yuko ugira intuze nyiduga hejuru gusumba ipantaro ivyo tu ne me verras jamais mwibara ndavyambaye sinon crop top ndayambara waramaze kubigira turamaze kubona uri kuvuga iki hama impuzu zigufi j'essaie toujours yuko ahubwo nibaze ko mu buzima busanzwe ndazambara gusumba ku televiziyo bisanzwe nyene vyo bindi vyuko uragiye kuri plage cyangwa uragize iki mais nk'izo sohoka iri mu gusohoka vraiment quand même na generira ndavuga ati quand même zoze matanga ego mais c'est kintu numva ngo ndibabaje genre ngo ndaza kugira amasoni canke ndaza gutangura kwiyanka oya muri uwo mwanya mba numva ivyo bintu bijanye bon en fait nibaza ko abandi bantu peut-être aribo bagerageza gushaka iyo pressure mugabo wumva yewe ntayo wishirako reka tuje gatoya kuri Vanya wa kera apana mu mushino ya wa kera kiri nataje no mu Burundi ataje no mu Bushino okay watanye kuririmba ryari vyaje gute
à part muri chorale ndi mugabo sure ko ibi bintu tumaze no kubivugana Ego, mugabo ego. okay I know natanguye why. kuririmba apana muri chorale Yego. apana muri chorale natanguye kuririmba mpejeje secondaire ahubwo nkiyirimo ngana ni muri ni première n'umwanya namaze ntaraja muri université donc ushaka date oya nshaka utubwire ntacu utubwire hari kera warumva warikira umuto warikiri très jeune par rapport y'ubonye ico gihe ukuntu wabona umuziki waribona umunsi umwe wakoze umuziki nona gato ntari indirimbo z'abarundi numviriza deja yeah c'était plus namye nkunda kuririmba donc yari nka pastime hama umwanya wo kurindira gutangura université c'était plus yuko ndakunda kuririmba cyane kandi bimbayemwe imyaka yose hama hari aka band gatonyi k'abantu turimbana muri chorale tutanga kugira mu mariage y'abakoriste juste kuririmba gutyo gusa ko mbwira ngo je ngo nari kuja kuba umuririmbyi nari nzi umuririmbyikazi hano yari Natasha yari Chanel yari ntarabaraba gutya nyene mugabo bajya nyene bakera mugabo sinigera ndabiramvuge ngo je suis inspirée à devenir chanteuse wapi kweli et pourquoi alors ndazi yari pasta yari hobby kubera iki wavyinjiyemo urabikora harageraho unabikora nk'akazi urumva uko nabitanguye muri karaoke après narabandanyije karaoke kuri arena avant yo kugenda hama ngiye naho nyene mbandanya karaoke yo ngiye hariho bega bof ohiye tuyihorere so nagarutse muri kubera covid naho nyene sinenje kuririmba vraiment et puis j'ai repris juste ya side job yo kuri arena nyene hama okay back muri China hari indirimbo tugeze kugira n'abagenzi banje hari nese umugenzi w'umuproducer Amerika arambwira niko gutaririmba indirimbo zawe gutaririmba indirimbo ibyo bintu by'ukuri jewe mechanical engineering irantwaye ubwenge bwinshi sinibaza yuko nshobora kuja muri iyo ntuzenya muri iyo monde numva umenga ni monde itampamagara muganda akunda kuririmba so quand je suis revenue rero ndirimvye muri arena et tout je me rappelle que studio ya mbere bon muri chorale nahora ngira amasolo n'ibiki byose tukaja muri studio donc nibijanye mais indirimbo ya mbere ndibuka c'est umugabo w'umukuzine yabwiye Paula bari kumwe muri arena kukumva karimba gute ngo uzomutware muri studio so studio ya mbere nayigiyemo gutyo ni Paula yagutwaye yego vraiment twaje na Paula mugani twakoze doucement by the way twakoze indirimbo iyo ndirimbo ntigera isohoka vyaheze ko na inspiration umva bari bafite Paula na Amir ako je pense na Kid the Great niho yari ari uwo munsi ntihenze bari na Frank Génération 80 bari bafise style bari bashaka ko ndirimba baranayivuza mugabo nta inspiration na nkeyi nari mfise turagerageza kuyandika ko je trouvais que c'était vraiment pas moi et aussi ntivyari ko biraza vraiment tuva muri studio numva ndi sure yuko ico kintu ntari wapi vraiment sivyo wanje ivyo byo kuririmba niyo wumvise ubwihe na no hama après turavugana na mbe twavugaye na Amir hama ndabwira Polanti yewe ndashaka gusubira muri studio mwaciye umwanya vraiment tinasoca turajayo ugende umarire ya yindi shitse sinzi ngene twagize na Mirati dupime style yindi et tout niwe yatangura kuvuza doucement vyose bicabira umva nka puzzle kabisa kamwe kwako kamwe kaja uku ndasohoka ndayandika ndayiyandikira zarakoreye kuyandikira ego wow it was easy nico kintu ntanatahura ndibukumenga nibaza kumenga Paula yaragiye agaruka tuyihejeje ari muri sa ibi byagenze gute ko ndaguhera kuri umuntu last time umva uwo munsi wundi twarakubise ijoro ryose vraiment biranga hama n'indirimbo yitwe gute niki gucyo c'est comme ça qu'on a giye muri studio ijya mbere hama donc après indirimbo irasohoka no indirimbo yasohotse nagiye gukora cover ya You Say donc mvuye muri ntuzenya bya studio byaciye bikunda nja gukora cover ya You Say attends
ndashobora kuba nihenze. Par contre nibaza yuko cover ya Yusei nayikoze avant kuja muri Doucement mugabo yari nari nshaka kujya ngira amakaraoke, nari nshaka gukora YouTube channel yukuza ndakora amacover y'indirimbo. Ndaja mu Ntuzenya, nagiye muri Bantu Boy je pense, hari umubiri yitwa Peniel. Yeah. Niyo twakoranye cover ya Yusei, ndayikora nko muri Mars ndabaza wapkwira. Birabishe. Nzo oya ntiwobigira nkivayo nari numva nzobandanya. Mugabo sinigeze nsubirayo kuja kuyikora, so hacaraza Doucement. Doucement tuyikoze isohotse, feedback iba nziza gusumba uko nari ndavyiteguriye. Et puis abantu batangura kubaza ngo no nibindi gute ibindi biki. Hata twatanga. Nabigize Yusei. Na Paula ari muri genre kora indirimbo hama sinari ndi sure vraiment ko ngenda bitangura. Haracamwe umwaka rega. Haracamwe umwaka. Kudeja mwagize na lancement ya Doucement nyene iri sérieux? No. Haracamwe umwaka tugaca dukora, tugaca dusanga indirimbo tutigeze tuyikorera video, tugaca tugira Doucement version live. The best. Igandi gushikino sa iracari one of my favorites. Tugaca tugira indirimba muri Zanzi, naratanga kurimba muri Zanzi, tugaca tuyishootingira video. Hama rero urumva video ya Doucement yari iryoshe, kwane kumwe n'aba G banje tuvuzanye umuziki hajya muri Zanzi. Video iraryoha, niho twakoranye ijya mbere na Landry SB. Et puis ndasubira muri studio juste kuja kusubira kwipima. Ihera ishiraza vraiment ihera nayiso kandi yasohotse, donc après urumva uwo mwaka novuga nti avec ihera niho navuze nti bya bintu reka ndavyinjiremo ndabigire bibuse ko indirimbo yaciye yirondereye inzira canza n'ubusere bwinshi cane yuko umviriza pam pam audio video septembre novembre mars Munyuma amahera arahera. Ahubwo justement ico gihe ugitangura amahera bayakura ahe wa mugane wawe. Ava turumva ko wajanye na Paula, maybe ko Paula yashaka gusupportinga iro. Kuri Doucement Paula niwe yari yarishe Ntuzenya studio yego. Mais izo zindi nkuko nakubwiye naririmba muri nabandanyije nkora muri Zanzi na Arena, mais aussi nari novuga nti nari ngifise duke nakuye muri China. Shana yinvestishijemo vraiment mu ma video ya mbere. Nuwe mara ntaragaruka. Oya azogaruka. Gikuru kudaheba azogaruka. Ukuntu uje ndamuzi Vani, ndamutse nk'umuntu ari ameze gute. Sha umuvana wo hanze aratandukanye no muvanya gose wo muziki. Gose. Bisigura ngo ava warufise ubuge muvanya nyine asanzwe ari ngaho mu nyuma hacaza umuvanya wo mu muziki. Wavuze ko utigeze umwiyumviraho ngo umukeye yarizanye no konyene muvanya. Mugabo mu muziki mwindi ndasharanyerera. Hari ukuntu hari amapine ariko mavuta y'amakoto. Ugishika bakwakiriye gute? Neza. Banyakiriye neza je trouve. Ni kuri kuva bigitangura nibatse ko numa emission ya mbere nakoranye na wewe waruse vibe iryoshe, ntitwari tuziranye, twashotse ego vraiment twashotse dupatana muri emission ya mbere. Hama nukuri je naronse accueil ya bien kuva ntangura gushika inosa. Ama critique ntabura, critique ntizibura, nta nari mukora ibikwiye uko babishaka, nta nari niyo witaye ku rutare hama hari ikintu kibi wakoze. Mais sinon en gros nukuri yaba mu abartistes bose la majorité nta numwe yatayereje gushika inosa, nta bife ndagira n'umuntu mu artistes, mu journaliste Zakeza zaramposta yaga etu naronse accueil nziza vraiment kandi gushika inosa ndacagendana nabo bose kandi abashimye. Fuko ndana amabifu yiki bo abasane niko marambona babigi navyo nshobora yo kwifana muri filme yawe nyene no urijana pe ngumva ngo nta kibera ubusa ngo ucuba hit ngo ushaka kuvuga cyane banyihorere nukuri babandanye banyihoreye imuziki wanje wawukundira umuziki gusa. Nibatswe agana twakoze hamaje ndakubaza si unyene kuri quiet wihoreye n'indirimbo zahageze bazifitiye amaviews makeya nawe ati ni bonje no kuri bagumuko nyene bigenda
mugabo nibaza ko ubunye kamwe murabona ko babekene ko defa bishuha nyene bishuha Mu mabeef. bevanya no erega hatabaye akantu Vanya yamye ari Vanya ntarahinduka uzi Vanya yamye ari Vanya n'ubu ni Vanya hama je n'ukuri sindumva buzz ya beef ya twashwanye nana ikimbuza kuryama mu ijoro cyose vraiment kibe kiranyigira kure turakibujije amen bakunde umuziki wanje bakunde ijwi bakunde nzogerageza kwitwara uko bibashimisha nubwo ntazigera mbura ubyanka ego la majorité je vais essayer de garder la personnalité nari mfise n'ubu ngifise c'est pas que nakeneye ko abantu bankurikirana oya ntibitugwa nabi urumva gukora indirimbo abantu ntibayirabe n'ibiryoha mugabo ntibaze kuyiraba niko yanashwanye nahoze ngo naciye urumva ngo twashwanye ngo nagize bife n'uyu ngo acarasohora indirimbo yo kumutuka indirimbo muzokumva umenga ndiko ndavuga umuntu abazo bari bashatse kumwiyumvira byose bigenda buhoro buhoro bimeze uko mugabo rero okay ntacu reka tubantureke ibyo urakoze katwara turenge ibyo bavuga ngo industry iragoye ku bakobwa eske byaragushikiye aho ubona ko bikugoye ko urakora umukobwa pa kubera ko umuririmbyi bisanzwe ça dépend je sais pas niba ari mu contrat niba ari mu indirimbo et non côté zose zirafise side nziza nambi so abantu bari doga gose kandi si biza ko amaturgo turi doga mais hariho chance ushobora kuronka yugu dufate bon mvuze contrat noambe basi nk'umuntu ashaka kubwira ko ashaka gusapotinga par exemple ugasanga quand asapotinze Double J abahaye peut-être le même montant mais avec Double J c'est juste umviriza je suis fan kandi azari fan kandi bihereraho kandi aramushimira bikabandanya mais quand c'est une autre fille lambda aririmba nawe hacaza akamenyerano ka umenga hari ikindi kintu umuntu aje gusaba après alors que urumva au départ waje uvuga ko ushaka kunsapotinga you wanted to support thank you the only thing that I can do is say thank you nakindi bindi vraiment donc c'est ni muri yo side sino nta urangirira nabi vraiment je ndacameze neza ndibuka ko hari nibaza ko nabiganira nawe umuntu ambaza ngo muri studio ngo iki nibiki kuri muri studio abo tumaze gukorana bose bari respectful tuba twavuganye amasaha tuba twavuganye ngahe ndi sanse gutanga biba vraiment professionnel n'ama contrat maze gufata ntihabura gahaze mais je pense pas que c'est kubera ndi umukobwa nibaza ko mu bintu byose ari gihe usanga nyene mwavuga ni byo par contre turetse kote ya yuko umukobwa canke umuhungu numva umenga muri industrie musicale yacu hariho ahantu tutarashika droit y'umu artiste apana bijya vya celebre mwako muravuga mais kora bari baheje kuntera izo nkuru droit y'umu artiste yuko kubera atabaloyo baraza canke ikiba umuntu ashobora gukoresha nk'isura yawe atakuvugishije umuntu mushobora guhana nka contrat yuko igarukira itariki kanaka akabandanya ariko arakora ibintu bijanye na image yawe kandi ari udandaza en soi donc si kubera kuba umukobwa canke kuba umuhungu mbwana cari hagahaze dans notre industrie je trouve nk'umuntu akora umuziki nibaza ko ushobora kuba uri mieux place que ushaka kino kibazo kubera iki ari abakobwa bakemara bari muri industry and why n'abayinjiyemwo ari bake basurvivinga kumara 10 ans nko tubona ba Satbi tubona ba Araflo tubona ba Bface bamaze 10 ans 15 ans mais benshi baza bakamara utesheje imyaka 5 urakoze hit za 5 ans après ucugenda OK nibaza yuko déjà on est plus jugé que les hommes wow so c'est-à-dire icuza gukora hazobaho ama jugement menshi peut-être bikubuza no kubandanya ko uvuga ati none ko urumva uritanga wese so ukuri kuritanga wese utarashobora kuronka le retour même no kuri yo investissement muracaye kuri investissa hama gacaba abantu bakora kujuja ku bituntu twose uraruha hamukimve ati mbe bugende ko ndabikorera iki I know I love singing I love the music and whatever but then
singire niyahurira Kuko atana wasanga kanoti ame karajamwo yawe, urumva donc abakobwa bari judged gusumba c'est que déjà muri vidéo ils vont te poser ama question tagira uko angana wari wambaye gute wari ugize ibi aha wataye umuco wagize ibi abo bose bavuga wataye umuco barakurikira Erastar urumva abo bose bavuga wari wambaye ibitagira iki n'abafana bari hana n'abafana ba Rihanna kandi Rihanna we nta n'isutsi aba yambaye umusegeteri urumva bunga ugaca kubwira ngo yego gujye ngo n'umunyamerika ngo ngura umurundi kazi mais ushaka ko tu t'exprimes c'est l'art si mbyutse uno munsi numva nshaka kwambara urusenga ndakwambara utanjudging si nshatse kwambara imvutano la même chose si nshatse gusohora indirimbo ijanye iri traditionnel ni bon uvuze ikintu kiri umukobwa avuze ikintu mu ma lyrics aba ari ikintu gihambaye gusa alors que please twese turi abantu twese tura umurundi umuki n'ibiki ni art nuri censé kuyiha limite donc abakobwa jewe si tu me demandes c'est birapeza umva urikorera umutwaro uraheva mugabo ntushobora gukora amaheve yakuneka ntushobora gukora ibintu bikora mu mutwe ngo bishire mu après on commence à te dire uri kuri atakaranga uri kuri atiki on va pas dire ça à B-Face canke Double J kirikuna azokwambara ijipo nibazovuga urumva c'est numu artiste wa vrai arakuvyukira uno munsi ari umu ekose kandi bagaca bakoma amashi umukobwa acitangura kuvuga n'imyaka iragira agatangura kubaza ati mbe none kutavyara nturongorwa exactement ma pose donc ni dufise umutwaro munini yagusumba so je les comprends yuko hagera ahantu ukavuga ati mbe hajya ndiko niyahurira iki ko ataco ndashobora kuronkeramwo no muri intuzenye siko nyine nciye ngerageje kugira reflexion ndaraba nuhe mu artiste w'umugore kweri ayamazemwe imyaka uraruha vraiment ça fatigue tene numva umenga ahubwo ni umuryango atarajamwe nuko ushaka kuvyara ugaca uhinduka bagaca bakujudginga kubera wahindutse turetse no kuvyara riga c'est pas seulement ama hormones y'abadamu n'abantu zenya c'est pas la même chose hari n'igihe que tu ne choisis pas de grossir birakuguye ko c'est juste yuko c'est hormonal canke ugize mariage abafana bose bahungu bose baragufana kora ko baragufana kora ko bafise ngira ngo akaespoir bagaca bagira rego kabura atakaje fan base c'est ça donc yo barakura utuntu twose gushika kuri umva kamwe kandi bose baba bafitiye uburenganzira par contre iyo poids bagushira ko siyo bashira ko kubahungu kandi naho ntubufise capacité yo gushaka kuyikorera umwanya munini ushaka kwihangana imyaka 2 imyaka 3 imyaka 5 urumva ukiri kurirondera ukiri utarashobora kwera urumva wavuze ati nageze kuri level y'ukuba mfise hit na hit donc nakanoti karakwiye hari ahantu ugera ukavuga ati zip it whatever you're gonna say I don't care mugabo birasaba umutima ukomeye birasaba umutima ukomeye ya la famille ikuriko ya l'entourage ya iki bitaza kumera gutyo nyene ku muhungu twarigeze guhura na Vani yashaka umuziki reka naje tubivuge kubera ko abantu barabona mukora umuziki barabona mushira mukora ama video meza azimvye mwambara neza yego ufise no mudugararo nkanze n'igico gitoro wagiye muri studio wakoze video des fois bakayiraba des fois ntibayirabe mugabo ntibataho ntibamenye ikiguzi kiri muri iyo ndirimbo canke muri uko gusa gutyo onye maybe ko wiyimye kugira ngo ugira ka make up zo gusohoka usa neza maybe ko wanse kuja ahantu kuja muri massage kugira ngo usige inzara uze gusohoka usa neza mais tout ça abantu barayo inyuma ya kamera ntabwo bashobora kubiha agaciro bumve ko baraproduit film kandi bagaca bayijudging n'abakayijudging ico gihe wumva ko hageze aho uremeye kuko nimba warasuhije amatijenga mpe muziki nuko hari period wari wabayemo narikubwiye gutyo yes warambwiye yes nabikubwiye namaze kudesida sinibaze ko nabana yadesize sindabihebe je nadesize ko mpe bikero ndagiye nibaze ko wari muri process ko nagututse nabwiye ati bipime wihende nivyo dibukara ko hazasubira so urinze ugera ngaho no kubera ko hari ibintu wari kuracamwo vyinshi maybe le grand public dashobora gutahura. Can you share with us? I cannot.
Why? Parce que ni kujya bakora avuga ya une vania qui est là, il y a une vania qui a ndagerageza misi yose bishobotse gukipinga my private my privacy byari biririye kuri private life erega byose aguma ari wewe au fait kwera urumva si ça t'attaque kuri côté personnel ça va affecter ta musique hama urumva aussi uriyumvira yuko uri kuragwana kugira ushobore kubandanya umuziki uwo muziki utari nturi kuranakungukira et puis les personnes bari ngaho wari wumva umenga nibo bagire bagusupportinge nibo bakubwira ati au départ bakubwira ati vas-y nabo bari muri genre shaheba ivyo bintu urumvira urata amahera uratakaza ibintu byose ukuritakaza nawe kwera. Par exemple dufate nkawe urashobora kuba ivy'ibiganiro tu as at least umuntu umwe babiri batatu que uvuga ati kugira ubitangure no kugira ubandanye upushinga bagutera intege siko so imagine abo bagutera intege aribo habayemwo nyene ukubwira ati nta nishobora kurakora mbege bijya hari kajya sakazi by the way utangwa kuduta nawe kajya sakazi kandi none uzobi okay wibona gushika hehe uzobikora umvirize ndakubwire ihe basa mezane ayo mezane nutabura ashobora kugaruza yandi wagira ucubiheba hambwa cura ama views yawe ntanaduga barakubwira ngo YouTube izoguhemba YouTube ntacuri kuri nayo yaragutaye donc ivyo byose bigaca bikugwa ko ari vyinshi nta uririra nta kwera wavyinjiyemo peut-être banamira so naho rero en gros il y a période c'était plus yuko the people like or the person yabagupushing akubwira ati you can do it ari wakubwira que tu n'es rien tu es en train de well abaririmba ni benshi qu'est-ce que tu as de spécial hein okay nyereka exemple y'umuririmbyi wo mu Burundi ubona yagize yubatse ikintu yafisi uri kurata amahera na kimwe uvuga ngo ni investissement yiki okay investissement gushika ryari hama egura sijwi mugabo c'est pas si t'es pas Beyoncé t'es pas genre kinibiki uri mu Burundi hagarika vraiment ka uri mu Burundi rero twakabawuji hagarika uri kurata umwanya ukuta amahera warabgerageje ego igihe wari kuragerageza tahuye mugabo faut savoir ko vyanse hagarika kandi kabone kwibwirwa n'umuntu atakwanka atagushakira inabi kumengo donc wowe nyene iyo shaka warufise rirahera sawa none ugacuhura nawe kuri social media bariko barakubwira ibirengeye ibyoje none ati vya bintu nivyo vya bintu ngira but you kept going. I'm proud of you. Thank you. Why niki cyagukomeje cyatumye ubandanya dahera naragize aga pause and après your pause nari mfise iyo envie I was craving kabisa kuja muri studio hama ndaja muri studio ndakora indirimbo hama mu nyuma ndimvera imbega mu gutangura mu kwiyumvira que je me lance nagiri inama abantu banganiki mais le plus c'était moi qui voulais faire ça comment est-ce qu'une personne wo hanze ego c'est vrai arafise iyo power kuri jewe comment est-ce que no mureka akanshinyiza neza bien sana kandi nkumva ko ivya karavuga bifise sens jewe n'Imana yanje duhari arete and I was like you know what let me come back again and see yeah but then reka ngipime sinovuga vraiment ngo ninje ndi muri sinsubira inyuma wena muri reka nsubire negeze imbere gatonyi turabe numva umenga nzoba mpagaritse kare et puis aussi il y avait ama kuraba ama side yose yabo bose batubwira ba Beyoncé yabo bose batubwira bo hehe bageze kure urabona yuko nabo nyene nibashotse bahagera nabo bari muri Etats-Unis nabo nyene baragwana yes of course exact turabona bangahe baheza mu bafise nibibazo vya depression c'est n'ibikini kuko iyo pression ugira so I'm like okay ndi mu Burundi c'est vrai mais gato karakura kazogera ahantu hose afite challenges yaho I guess na sinivuze ngo twengo bigorana kwa ngo turi mu Burundi bashaka kubikorera hanze il y a une partie parce que les Burundais ne comprennent pas c'est quoi l'art bon donc ça na connexion gros ivyo ntavyo ndimo twebwe tumeze neza
ndabivuze je ego birimwo Navyo mais birimwo. c'est plus yuko abarundi je novuga kuri side yuko badatahura c'est quoi là hama na jewe hari ivyo wombaza vraiment gushika ino sandi mu muziki ntashobora gusigurira ntaratahura mfa kubandanya ngenda hama c'est combien de personnes d'ici qui utilisent Spotify jewe Ni- at least I am muri abo bakeya ni mugabo ni bake et puis baragusigurira yuko abandi ba artiste ayo ma platforms ni abahemba avant yuko uyumvira intuzenya mugabo je yo reka ndakavuge ano bagenza nje twara ko bararaba kino kiganiro babaririmbyi please mushire indirimbo ku ma platforms yose we do kubera ko mais ubu kandi biraryoshe hari n'indirimbo narondeye je nditwa gute yandi Danse comme ça. Danse comme ça. Hey, ndayiraba cyambona ndayutuye kuri Spotify. I was like, wow, this is beautiful. Kubera ko umurivyi mushasha. Ari indirimbo yiwe ndayitypinze ndayitoye kuri Spotify. Normal biragoye kutora indirimbo umuntu akiri mushasha. muguru umva yuko biragoye kubera nta gain uyibonamwo regio ego je pense yuko abageze kure basama ama ego is exact ni ntuzenya ndende kugira ushoboye ni impinga ndende kugira ushoboye kuyishikira mbwa turi igihugu gito tuvuga ikirimi kidatahurwa n'abantu benshi izo zose ni barrière et puis bagashaka gushwanira ushizemo icongereza ngo urukuri takaza c'est trop bizarre mais je pense que ama milieu yose aragira ibibazo vyayo mais hano ikibazo ca mbere ni cuko ni yaba twebwe turirimba yaba n'abatwumviriza ntituratahura c'est quoi la musique c'est quoi l'art en fait mugabo igikuru no kuguma mu Rwanda twarakoze eminime twakoranye na Bifes twarabivuze ngo ati at least c'est vrai hari ingorane zihari ubu unye mugabo izari zihari muri 2020 sizo zigihari oya no c'est vrai kuko hari intambara kugira abarundi ngo mukunde ivyanyu mukunde indirimbo zanyu ubunye kame mu bunye ntibada kubabwira ngo mukunde indirimbo iryoshe barayiraba pfa kuba ku indirimbo iryoshe nta na choix turiko turabaha aba artistes regarde les artistes bakosohora ama hit sur ama hit ari wumviriza umuziki ukumva yuko umuziki ni wa vrai uri umva pur so nibaza rero kugira ujabuke kuri nubwo ushatse gushiramwe inziko cyane kera barakora imiziki myiza mugabo abarundi baririmba ngo uburofa barimba uburobe kandi indirimbo iryoshe bakora ko bataragira iyo esprit yo kubanza kumva ko bizo babiryoshe bakumva bafuma bazana umunyarwanda non ça vient quand même ivyo n'ubu ntibirahera neza mugabo je trouve yuko hariho changement quand même uragenda ahantu hari abantu wumva yuko batahora bumviriza imiziki mugabo ukumva ko bamenya indirimbo iyi ni cyane banakumenya wagiye ahantu bamenya ati ni Vanya Ice aje oui ego ça avuga ati umuririmbyi urabizi ko kantu gahari kuko ushobora kuba uri n'ahantu umuntu akaba kumviriza akaba peut-être nagukunda mugabo akaba ari muri jaje y'umurundi ndamubwira yuko ko ndi mufana umega bikoze kunda wa diaspora ngo ya diaspora nibo bafuma gusimbira kumwe baraba umva ndakubwira hari mama sinibuka niraza kungora izina giye yaramagaye n'umuryango we imodoka zose zirenga ati ingo uyuramutse utamustegaza kumumenya ego uzosubira kuririmba heheyo ndakubwira ndagukurikirana ndagirira c'est émouvant quand même be beautiful ni nahe mama umaze kugira mu muziki aryoshe amuvuga ati quand même Vanya Ice yongeyemwe akantu kagatushe karyoshe muri Vanya ni menshi sinzi ingene no yarura je namavuga ko anagufasha gusurmonta ama épreuve ega n'ubundi iyo gihombye uri no mwiso uri muri ja none ugashayuka akantu kavuga ati mugahana narahageze yaterega ntacu reka ndindire so amamama araza kungora kuvuga mbwa je namavuga ko cane ni abantu umuziki wampaye hari abantu turamukanya que je ne me voyais jamais kuba nogera kuri rang kubaramutse uricara ahantu ukavugana n'umu ambassadeur kuntu yaguhesheje icubahiro muri ukaja nka yama concert yandi wamumbaza igituma ntafashe video ugasanga uri umunsi umwe uri wigabuyemo gutandatu pour que ushobora kuba kuryohera abantu hamukaronka feedback iryoshe ama voyage ni byinshi vraiment n'ukwanka kukubwira ati narakuvuze kuri page yanje rero ariko shanda bikubwiye sinza kuvuga izina ry'umuntu sinza kuvyandika ku telefone ariko
usohoye indirimbo iryoshe ikire muganda aza gutuka mukanya none wa donc urahura n'utuntu nk'utwo biravuga ari umuntu uzi ko ari umupingayi wakaja akubwiye akantu nkako uri muri ko muranyemera ko muranyemera ego en parlant my voyage Vanya Ice was supposed to go in the US wowe nta ikiganiro ntaco wateguye uko mfatira amajambo ndiko ndavuga azaranjaniranya bigarutse mu kuvuga vy'ama voyage akarashaka kumpubisha gutya yari supposed kuja muri USA umwaka uheze we were supposed to voyage mu kwezi kumwe I know we waragiye ukurigiye muri toilette aha umfiriza uzogenda nanje nzogenda cyo fare ndacyohewe nanje ndacyohewe mugabo waragiye c'est bien congratulations no yari muri janvier nanje kuja muri waje South Africa yego oya shirine twayivuganye turi mu yindi conversation atari ibi none tuvugana tuba turi mu biki bisanzwe nande sindabizi biragoye kandi bitugwako gikuru nuko tubivugana kandi nibaze ko ndi mu bantu ba mbere babonye bamenye ko baronse visa twavuganye ku telefone mvuyeyo muri ambassade ubwo nyene gutora visa yaravuye gutora I was so happy for you I love you okay nubwo ubunyanka none why want you to be happy uronse visa nakuloga nakuloga murabiharaye mugabo nari ndyohewe navuga agiye muri Etats-Unis hama cyo kigisho no kuba rugiye mu kazi afite namavuga ati nta kintu kigisho nko kuvoyaja ugiye gukora akazi nyene kawe kanga abantu baba ko baradenika baba bumvegana by'uburofa ukabona karagushikanye kuri level yo kugenda avuye ko tunavuga y'inzagaze mu Rwanda ntubwire avant byatanguye gute waronse iyo opportunité gute yo gushobora kuronka même invitation kuja muri kurimba muri USA okay c'était l'ambassade il y a États-Unis nibo bancontacté que ariho okay haraciye umwanya sinibuka n'ingene citwa c'est un truc y'aba jeune barapushinga bivanye n'ama n'ivyo ukora harabari hariho wari yagiye avant we wari muntu vya aide humanitaire kandi yaragiye arakora iyo trip ama this year et quand c'était donc 2024 nari kogenda 2025 baca baragira muri milieu ya musique ya art hama nukuri bampamagaye from nowhere atani umuntu uvuga ngo urazi y'umuntu ngo yoba yatangiye iyo piste no from nowhere barambwira ati wacaguwe kugira uzogende guserukira le Burundi muri nutse akora abari bihugu byinshi byo muri Afrique barungika hama baranyandikira barambarira nzogende tuvugane ndagenda barambarira c'est un voyage de 3 semaines tu vas visiter 5 états uzoba uca hana uca mu musée hana uzogenda muri studio ya mbere y'ibi uzotembera muri ibi c'était plus vraiment related to music ndi umva j'étais en choc igihe bamvugisha hama nyene ugashushima yuko wacaguwe hama ndaja gupasa apparemment bashobora gucagura mugabo aba nturonke visa yego akakwima visa so umunsi ndonka visa mbwiye uwo yarabijejwe yambwiye ko cyo felicitation n'ikindi na deje nari numva umenga bacaguha visa nebo inyuma gutari mwe ati nta sinana bikubwiye mugabo birashika yuko utaba eligible bakubwira ati ntusanga umuntu oya non c'est pas usani barahari ibintu byose n'ivyo byo kugaruka et donc je devais partir rero muri début février et hama kichakirahomba Trump happened kabisa hama Trump acharaza charabi soamwo byose asha tout mais après ubwa mbere narababaye mais après ndavuga nti ni ikintu ciza kubera déjà je me voyais pas kuronka opportunité nk'iyo donc c'est-à-dire yuko urumva yuko hariho level uri kuragira hari intambwe uri kuratera abantu barakumviriza abantu baravaloriza akazi kiwawe so nimba bisibye c'est qu'il y a une raison hama hari handi maporte azokuguruka cyane gose deja no kuba barakurondeye ata muntu arinze kugutanga izina ryawe gushikira sasa muziki wa mu baririmbyi ibihumbi bari ngaha mu Burundi amajana bari ngaha mu Burundi bagatura izina rya Vanya Ice ngo bazoja guserukira Burundi muri Etats-Unis wanashima nta nindirimo uwo twavuganye donc uwampamagaye niki nta muziki mwinshi wanje yaranazi
Narumiye. Ego. Abandi batsuke baye umuntu yumiwe ati wari Beyonce mu Burundi ndumva ntisinda kuzi. Okay, we. Ati Enchanté, ibiki n'ibiki naravye bahejeje gutora naravye imiziki yawe mikeyi. Lonely iraryoshe cane, but then I feel like it's not a style yo hano. People don't understand the song bari censé kuba baragize. Nararyohewe le choix aramviriza arambwira moi je te connaissais vraiment pas. Sinari ndakuzi mais ndaryohewe no kumviriza umuziki wawe. Nibaza yuko ça sera une bonne opportunité pour toi kugira ugende kurahura ubwenge hariya uzuza nino wige c'est plus bigisha comment hip hop yabaye hip hop byarimo harimo side yo guca muri yo onya donc c'est dire uzora ko atashobora kwiga hariya pour kukigarukana ku muziki wanyu ku muziki traditionnel je nuva umunsi umwe uzo kwitware tu kibazo be Trump kibazo yakuye mu Burundi ntuzena nende ubutwara navuyemo visa narabimaranye kabiri barananyandikiye yuko anytime muri iyo periode noshaka kugendayo ça serait plus facile yuko ronka visa ya guys not an easy ntuzenya tukiriko turakora izi clip so jwarura amahera uko investisa muri iyo voyage gacuja gusohora uwa mbere hajaza la chanson. Kandi ndikunda Trump en fait. Ni bon. Ndikunda mwiyumvira. Muga tutwara imyaka ine. Ma après quand trachava. Bacanga bazomutora kandi. Oya sinibaza akavyemerewe yarahejeje les deux mandats. Zidakurikirana umugabo. Zidakurikirana ngira zisurayitora kandi. C'est le même président. Sinzi mangwa ivyawo navyo tuzi. Trump hari gihe usanga Trump yakurinze accident y'indege yari kubangira ngo we never know. I know, that's why I said yuko it happened for a reason. Yeah. Kandi kugira ukore wa mbere nyine mugani wawe. Wa mbere waci. Oya iyo ngenda yari gukoreka kwera indirimbo yari yaraheze kugira. Hasigaye ko dukora ama clip n'ibiki. Dukora clip mu USA. Ibatse. Ibaze nawe. Abantu bari hari bashaka gutumira. Yego cyane. Kubabwira. Abantu muri Etats-Unis jewe manager wa Vania Ice. Yeah. Akadabwira ko ari umuririmbyi mwiza cyane gose, umurundi kazi aririmba neza na live ibintu byose. Anyway, English na is English. It's Englishing. Anything. Okay, anything you want, she can sing. Anything live yindi bayita gutega itari live. Playback, a cappella. Tout elle peut chanter tout ça. Ikindi naco no kumva ko hariho facilité ko ashobora kuronka visa vyoroshe ubunye ko harimo visa ya mbere nyene naho. Ubwo bya Burundi n'ivya Japan. None bigira ngo bankira bose ngo hariho category ngo bemerera ngo kugenda. Baravyumvise. Nibadutuma ko tuzobirondera turabe. Uzaza mu mutumire ko amashe tugira ama recherche turabe ko dushaka gukunda ko tumurungika umusani wacu Vania Ice amaze. Cyangwa na hantu ari muri Etats-Unis. I'm available. Yes. I am available. Yes. Call me later. Uzonjana. Kuko uhora unjana bra no kurinzokurya. Ayo. Oya manyi nareka reka bashaka gutumira. Je n'ubundi nasi ndibabanjanye. Bashaka gutumira rimwe. C'est ce que je suis en train de dire. Le contrat je kujamwe yuko nza nitwariye umuntu azagira côté ya. Kubera ko mu bisanzwe bana ntazi kwifatira ama video. Je na madame tukaba tous les jours. Ndikonda kura. Aragira ama événement atesa. Mugabo nyene ugasaba uramaze kubona Sadbina na Bface bafise umuntu na iPhone 13 Pro Max abereka arafata ama 15 agafata ama image kugira ngo abereke show artiste yakoze show gato karakurana nakubwiye hari ibyo tutera hari ibyo tuza turiga uko mwanyuzira urabizi kuva ryari ubivuga mbere ya show yanje deje umaze kuza jewe nigiye muri janvier tete pala waracaguye amadate igitega ikora ruje mu kazi none izindi kutaba wambwiye mugaje je jarazi okay reka ndabivuze se nje mu masho bisanzwe nje mu masho ngiye gukora izo nyine ibintu bizwi ngiye gukora ndaja mu masho umpamagaye ukambwira ati ingo ufatire video navuga ati nje gukora ibintu bya Vania kandi Vania is my sister so I'm going now to mama faranga ati okay I'm going to help my sister nzoguhanurwa amara gute it's okay so migitoro Nchuguhashika. Ko tuzovugana. Reka tubirinde. Anyways, umugira duwe shaka tu. Sabana nakwajije ku lyrics yawe. Nigikunda nikico nigikunda.
comment wandika amalyrics yawe ufatiye kuki uyandika uri muri mood imeze gute hama est-ce ntari gihe wara wandika ibintu ukacuvuga ati ukavuga ibi niba imbaza sinzona vyishura ndavyandike mugabo kaze ncaniruka biragoye cyane nivyo dinami ndavuga yuko baratujudging on anything so nandika bivanye na mood et puis je dis toujours sinandika ibintu vy'iwanje gusa jewe no turashaka kwicarana na Hozi akambwira ingene ibintu vyamuhombanye uku nuku ejo nkaca nja muri studio ntarinzi ko ngiye kwandika Hozi nkaca nandika Hozi donc mais ni gake nukuri sindarota ngo mvuge ikintu co muri imagination no bambeshe indirimbo yose umaze kumviriza kuva ku ya mbere gushika ku ya kangahe ibirimwo vyose c'est que soit c'est moi soit c'est une personne qui est proche de moi soit c'est une personne twicaranye akavuga ikintu kijanye nk'iko kikanyaspira so donc nandika gutyo na ma lyrics maze gushaka gukuramwo yes a commencer par Wonkurahe vraiment j'ai pensé 3 4 5 fois kwiyumvira avant de sortir la chanson genre et je sais que bazonyataka juste sur comme nuzenya kuri verse exactement it's only one verse my dear ego the song only has one izera kuro gaki c'est rien kagana gaki wavuza gaki waranditse lyrics aje kubisoma naguza kubona kakama etware yo waciye ugira agapompom mugara biririmbye ego cyamugana biririmbye kandi navyo ibintu ntazi mugabo wabiririmbye neza yo agakwiki nagaki ndabaye baramutugire muri commentaire kakwigira abantu bakizi muri commentaire mukatugiririmbye nawe birakorohera byihorere ubivuze mu majambo it's worse mugabo it's na ma lyrics gusa kandi vyari bijanye na context y'iyo ndirimbo so abantu bavyegereje umutima oya mugabo jewe kubera ni yakote yuko nibaza ko batanabitahuye hama no utabigije non mais aussi ni c'est rare yuko nsohora indirimbo ntayifatiye umwanya jewe nyene muri jewe mvuge nti homboka ikiba cose I don't care so je pense yuko by the time igera gusohoka hari umuntu kandi baza kumurikira ino video ni yasohoka hari umuntu twubaha cyane yampamagaye Fanya Ice ni sawa ego hewe indirimbo yawe iraryoshe cyane iraryoshe muga hari ibintu ariko ndumva ibi uri kuravuga nibiki ndambwira nti nimero murondera ntimushaka kwira nka muragerageza hanyuma akufisha ndambwira numviriza ja kuri Google it's English oya it's not right now ja kuri Google you're gonna get the answer acagenda kuri Google acasubira kumpamagara ngo nuyivanye dukenere yes none umutwimiriki aza come shocked then yuko agira mbwira ati umutwimiriki no wataye inzira or like whatever you know mais nuyivanye dukenere rero ntaneme ndasohora indiri kiretse ngira peut-être wa mbere nta wambari mugizindi kenshi simbura umuntu ambarira ko namuririmbye even muri yego yiwa twese baturirimbye warivye abakobwa benshi ok general avuze ati je déclare que c'est ma chanson c'est moi ça abantu benshi turetse partie y'abakobwa la majorité c'était plus des filles mais I got another side y'umuntu wo kuri donc w'umugabo avuga ati ndamaze kubura umuntu ndamaze kubura umukopine kubera haje umuntu w'ipikipiki ngo nari mu myaka n'ukuri ntiwayumva wihanga ngo nari mu myaka nkigenda n'amaguru ushanga yo mba haje w'ipikipiki mba yarafise ibirenze amaguru y'abiri ego baramukubise ku ntoki so namandiri donc let me come back to your question namandirimba ibintu
ndaryoherwa cyane sanze vraiment umuntu yiyumvisemwo en general niyo naririmbye histoire ya Hozi ndambwira ni by the way Hozi uruka kuri muri lonely kuri party nini ndiko mvuga bya bindi waravuze handi ugacumviriza ugacumbwira yo warandirimbye byo wavuze numva ça me touche je ne suis pas toute seule hari n'ivyo nanje mba ndabivuze ko nanje binshikiye mandi muri hewe whoever hears this song amenye yuko nimba vyarakubaye ko you're not the only one. If you feel lonely, you're not the only one. If you are depressed, you're not the only one. Twese tugendana ubwo umuga twese mugabo hari igihe rero usanga turirimba uririmbye ibintu byiza gusa ugasanga bamwe bari muri bibi uraretse kubagira. Hariho umukobwa ashobora kuba atarakiciyumva neza mu mubiri we kwera bamubwira ngo nta nyasha afise. My dear, you are beautiful. You're very beautiful. At least you are beautiful. You're beautiful. Erega beauty irahinduka ibivana n'umuntu c'est relative. So bareke kuza bara poking umuntu kubera akantu kamwe hewe wambaye ntubegwa. But then for the big nyash yiyumve umuntu aziyabwiye umuntu turi hafi nabi uyu waruberewe ngo ariko muzi wambaye vraiment ngo udafise igisusu ngo wow no big nyash by body fit at least asanga afite amagara meza exact ndatambuka nkage anyways so mu kurangiza kino kiganiro dushaka kumusubiza kuri stage turamusavye ikigongo amushiremwe na beat kugira ngo aje muri mood aturirimbira indirimbo zibiri baza kugira compilation lonely sinzigeza kubigenza na Contigo because I love this things twaje wawe nyakuba tujibugire gute ndakuze indirimbo ziwe mugabo ukiringa abanzu ukiringa hariho n'iyindi arimo Bface ya Zipit irimo Trippy Blame Zipit irimo Trippy Blame not Bface no ni bose na feedback muri clip barimwo bose mugabo indirimbo ni abantu bose babonye muri rya clip n'abantu bibanje personnel Zenobe Cat na urimo harimo feedback Zenobe Feelbite Trippy donc ko indirimbo twari kumwe Emerson X Factor hamwe na Bface je pense que bara ibintu revyo ngayi watch nkuko mubizi ntibisezerana vy'amatara kumutubona turi kuri group kandi malheureusement arimbiye kuri group hari ukuntu nyene mumva ko harimo akaboyo katarimo mwumva bwa mbere nijige tubasa dusanga tugyonoye tukakubitwa canke bikamera araza kwakira bimwe vya mbere nubwo abanyagihugu mbwa azogaruka hanyese à la maison c'est chez elle oui c'est chez moi aza kuturirimbira kandi kugira n'indirimbo nandamuze n'indirimbo za kera mugabo ndirimbo nkunda bisaba ko zizokwama zisabwa nta kibazo na kimwe yahoze n'ukuri kwa ni wundi nizi wawe na ego still mandaziryoherewe kuziririmba kandi zirafise umufana oui anyways katumushimire Vane sibyo merci beaucoup turagushimiye cyane twizere ko abantu baruzi no emission bagiye kuraba indirimbo zawe bahereye kuri shasha parce que niyo wifuza ko abantu bamenye cyane muri iyi minsi hama indirimbo nazo azobaha mu ndwiza ndayibatuye muze okay kugira muyibone you need to subscribe on her YouTube channel and then mu active notification kugira ngo niya isora muze mubibone azoyibona yego je manager wa Vane Ice turabashimiye cyane merci beaucoup ndabashimiye cyane ndagushimiye kuva since day one for the support aranuka shawe mudamu arashaka kwinamura mu gatondo akazinduka anyandikira audio amfatira audio ya 5 minutes ko nshwarira ingende ko ndamwicirijwi ntarikorera promotion mais tout ça ça me touche kandi vraiment I know that's the reason why I'm saying this in front of people. I appreciate you a lot. N'abakunzi biwe urumva muca mutekereza ko abakunzi banje mugenze murabe imiziki yanje
abantu bose baza kuhakinagiza bibaza ngo murandagaye ahantu hose mubaza ati wadukura he wapi na wapi Hehe. waje sangapi hehe uko na ngapi hama murashobora kuntora ku ma platform yose ku social media murandonka hose allez-y munyereke urukundo mukora ama challenge y'imiziki yanje on Yeah. TikTok Yeah. kandi igira isohoke nayo itanguriye il y a une chanson qui va sortir vuba yitwa Vas-y ndabivuze go away Go. Igifaransa. Mvirize. Okay. Donc ndakeneye ama challenge yanyu mwese ndakeneye challenge ya Hozi y'abandi bose mais en gros nukuri merci beaucoup merci pour l'invitation kuna promotion muri kuramfasha and ama advices yawe yose na platform yawe udutiza kugira dushobore kuyikoresha nyene Guhura abakunzi n'abafana. ba Siren bakaba abakunzi ba Vanya Ice Yeah. thank you Ego, reka tumushimire Vanya mugabo jewe impamvu nkunda kumushwanira no kubera ko I know she's talented. She's Thank you. beautiful, she's talented. Aratesa, aririmba neza, arazi gukora amavideo meza. She has everything to be a star. So, garukiriza aho nuvuge bibi faut pas ko byazaravyibagirana ndamwibuza mpaka. merci Anyways, abadukurikiranye mwese Anthony kubera ko umpaniye space kugira ngo bikubwire. Je utayimpa d'abord ndabibona n'imbere ko ndabikubwira ko yo espace si wanje kugira ngo gira ukunye sininjira ibintu byawe muguma espace komerezaho yeah kedaseze turakunda cyane nimba wari umukunzi wa Vine utatuzi twe turi Siren Vibes twe twiriganiro byiza gira subscribe hamwe umwe mu bakunzi bacu benshi kuko mubaye benshi sa motive wose gukora ibintu byinshi kandi byiza kubera ko tuba dufite abantu benshi kandi bizi kandi batesa nenda bashimiye cyane ko mwaturazi ko mweje ikiganiro ukabeje ikiganiro please byandike muri commentaire tubone ko ari abantu barabigana sazi bagiheza hatwaze isa sa motive sa kuko dukoze kifuma tugira ngo ngiheze ngo twayagaye gaheza kuryoherwa mu cigice gihera rero mu gihe cari kirekire ifo ko mutubwira ati twageje kandi cari kiryoshe alors à très très bientôt bye bye bisous Siren Vibes TV.